Ibibanza bizwi cane bigurishirizwamwo imiti naho zisoko nkuru ya Bujumbura, naho benshi bazi nko ku mapine. Ico kibanza kuva kera n'isoko itaraturirwa, ababizi baraja kuharonderera imiti. Bene kuyidandaza bayigendana mu mifuko y'impuzu bambaye. Aho hitwa ko hadandariza abadandaza bataratera imbere. Ikibanza gishasha kidandarizwamwo imiti kiri kw'ibarabara ryitiriwe Intsinzi Avenue de la Victoire. Kuri iryo barabara abahakorera bisunga cane cane amafarumasi makuru makuru asanzwe ahagwiriye, harimo na farumasi izwi cane HM. Rimwe na rimwe bashorerwa n'abakiriya bariko bagana ayo mafarumasi canke ababuze imiti bifuza ariko bo bafise. Aho rero bene kuhakorera urwo rudandazwa n'abafise ububiko bwabo buri mu modoka. Akenshi abo badandaza badasanzwe b'imiti baba bicariye ku kabare bita kuri Ethiopian, maze bakaja mu modoka zabo kuzana umuti ari uko umukiriya yubutse. Kubw'amatohoza ya RPA, hari abandi muri bo imiti yabo inyegezwa mu mazu mato mato y'ubudandarizo ari muri ako karere nyene. Imiti y'ubwoko bwose harimo n'ikomeye ivura ingwara zidakira, eka mbere niba yabuze mu mafarumasi azwi, abo badandaza bo mw'ibarabara baba bayifise. Ariko kubw'umwe mu badandaza yaganiye na RPA bakunda imiti zimvye cane kuko ariyo bungukako cane. Uruganda rwa RPA rwarondeye Ridwine Baradahana, umushikiranganji w'amagara y'abantu, ariko yatubwiye ko agiye kuraba ko muri raporo afise hari ibijanye n'urwo rudandazwa vyoba birimwo.